reka ndakubwire yuko ngaha hanze hariho umuntu wumvise ariko araririmba uvuga ati wow, uravuga ati vraiment uyu muntu arazi kuririmba, ariko nta maboko agira. Ikintu Imana yamuhezagije, arafise amaguru, arafise n'umunwa, kubera amaboko siyo aririmba guys, arafise umunwa guys, umunwa wiwe niwe akoresha mu kuririmba, kandi abantu bakaba impressione, bakaryoherwa cyane, akabahimbaza. Guys, ndakwinginze rero, kimba amaboko yiwawe agwaye, iga gukoresha amaguru. Kimba umunwa wawe ugwaye, iga gukoresha amaboko. Kimba ata maboko canke ata maguru ufise, iga gukoresha umutwe wawe. Kimba ufise ubwenge bukomeye, nimwige gukoresha ibihimba vyanyu uko Imana yabibahezagije, mubikoreshe, murondere uko mubikoresha. Guys, rondera. Guys, uyu munsi nta citwazo na kimwe ufise mu buzima bw'iwawe. Guys, ndakwinginze, tangura uyu munsi ukore. Guys, mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uherereye, hama n'ubundi ni wa mukobwa wanyu Rosette. Ndakwibutsa nturengane utagize subscribe kuri Host TV. Guys, nzoguma ndabazana ibintu vyiza, mukanyizera, nzoguma ndabazana ibintu vyiza, ibintu bitagase, nzoguma ngira inguvu cyane. Uko mugira ama subscribe niko nanje nzoguma ngira inguvu cyane, ibikorwa byanje bizoguma biduga, nanje ngira inguvu zo kuguma ndabazana ibintu vyiza. Guys, niyo mwanyizera, mukomeze munyizere, nanje nzoguma ndabaha ibintu vyiza, sinzobatenguha. Guys, please nturengane utagize subscribe. Uyu munsi rero nje kukubwira yuko atacitwazo na kimwe mu buzima wowe ufise. Nta citwazo na kimwe ufise mu buzima. Uyu munsi tangura ushire mu mutwe yuko atacitwazo na kimwe gihari cotuma udashika kuri have yawe. Nta citwazo na kimwe. Abenshi turafise icitwazo, nta mwanya afise, ndi kw'ishuri canke nta mahera afise, canke nta vyangombwa vyose ivyangombwa vyose vyoba bikwiye ndaronka kugira ntangure gukora, kugira nshike kuri have yanje. Ariko nagomba ndakubwire yuko nta citwazo na kimwe gifashe kizotuma udashika kuri have yawe. Kubera nagomba ndakubwire yuko hari abenshi usanga bafise ivyitwazo, ngo navutse nkenye, navukiye muri famille ikenye. Ariko nagomba ndakubwire yuko kuvuka ukenye si amahitamo y'iwawe, si ubugombe bw'iwawe, niho wisanze, si amakosa y'iwawe. Ariko kuzopfa ukenye, ayo n'amakosa y'iwawe. Ivyo nivyo ndakubwiye, kuzopfa ukenye, ayo n'amakosa y'iwawe, kandi ayo n'amahitamo y'iwawe. Guys, nimukore rero. Nta citwazo na kimwe kiri imbere y'iwawe kizotuma udashika kuri have yawe. Ngo wavutse muri famille ikenye, ngo nico gituma utazotunga. Guys, ivyo bifute mu mutwe. Ivyo futa mu mutwe. Hari ikindi citwazo, ngo nta diplome, ngo nini, ngo namafise, ngo nico gituma ngo ntazotunga. Guys, ivyo ninde yabikubariye? Ahoho nyamba kugira diplome nini ariko gutunga, twese tugende twiga ayo mashuri, twese twiga amashuri menshi kugira turonke diplome nini, twese tuba batunzi, nta numwe kwino si atazoba ari umutunzi. Guys, ivyo ni biki? Guys, ivyo futa mu mutwe. Ivyo futa mu mutwe, wumve yuko gutunga ari ibikorwa by'iwawe, uzokora ugakorana umwete atakurambirwa. Guys, ivyo vyitwazo tubihagarike. Hariho n'ikindi citwazo, juste ngo yipo y'iwacu, ngo ipo y'abanwa, ngo ufise ipo y'abanwa, ngo nta gutera imbere, ngo biri kure, gutera imbere ibiki n'ibiki. Ariko none reka ndakubaze, kuba president wa Etats-Unis canke kuba umutunzi, entre ivyo bintu bibiri ni kihe kintu coroshe? Abenshi ndazi muteye mwiyumvira yuko kuba umutunzi arico coroshe, ariko none Barack Obama si umunwaha, yaratwaye Etats-Unis, yarabaye president wa Etats-Unis, ariko n'umunwaha. Uciye wumva umenga kuba umutunzi nivyo vyari vyoroshe, ariko umunwaha yaratwaye Etats-Unis kandi ari umunwaha. Guys, kandi ntiyatwaye umwaka umwe ngo canke imyaka ibiri, yaratwaye imyaka 8. Guys, ese urumvira yuko ico kintu ari ikintu coroshe? Abenshi ngo umva ivyitwazo bihari ni vyinshi gose, ariko nta citwazo na kimwe uyu munsi ufise imbere y'iwawe gituma udashika kw'iyo ndoto y'iwawe. Guys, nta citwazo na kimwe gihari. Kumva yuko president wa Etats-Unis ashobora kuba umunwaha, guys, ico ni ikintu gikomeye. Ndakubwira ikindi citwazo,
kenshi ubugwayi ugasanga umuntu ngo kubera ngo ndi kimuga ngo nta kintu na kimwe nshoboye, ariko ndakubwiye yuko umunsi uzobona fondateur wa TikTok niwo munsi uzoca uvuga ati uzoca unuma uzovuga ati nta jambo mfise ryo kuvuga. Guys, umufondateur wa TikTok afise umutumba ugera hano honyene. Guys, afise umutumba ugera hano, ariko Imana yaramuhaye ubwenge, Imana yaramuhaye mu mutwe ukora neza. Guys, aravuga ati jewe ngo banyumvire ikintu kizoshobora gukurura abantu, ikintu kiri international, kandi afise umutumba ugera ngaha. Guys, umubonye nawe woca ntiworonka n'ijambo uvuga. Hariho umuntu ngaha hanze akina basket, umubonye na wewe urifata ku muntu uravuga ati eske ibi bintu nivyo? Akina basket. Guys, ndakubwiye yuko agendera kuri fauteuil. Guys, agendera kuri fauteuil, ariko arafise amaboko, basket ikoresha amaboko. Guys, arakoresha amaboko yiwe kandi arabironkamwo amahera menshi. Reka ndakubwire yuko ngaha hanze hariho umuntu wumvise ariko araririmba uvuga ati wow, uravuga ati vraiment uyu muntu arazi kuririmba, ariko nta maboko agira. Ikintu Imana yamuhezagije, arafise amaguru, arafise n'umunwa, kubera amaboko siyo aririmba. Guys, arafise umunwa. Guys, umunwa wiwe niwe akoresha mu kuririmba, kandi abantu bakaba impressione, bakaryoherwa cyane, akabahimbaza. Guys, ndakwinginze rero, kimba amaboko yiwe wagwaye, iga gukoresha amaguru. Kimba umuntu wawe ugwaye, iga gukoresha amaboko. Kimba ata maboko canke ata maguru ufise, iga gukoresha umutwe wawe. Kimba ufise ubwenge bukomeye, nimwige gukoresha ibihimba vyanyu uko Imana yabibahezagije, mubikoreshe, murondere uko mubikoresha. Guys, rondera. Guys, uyu munsi nta citwazo na kimwe ufise mu buzima bw'iwawe. Guys, ndakwinginze, tangura uyu munsi ukore, witeze imbere. Guys, ugire na confiance muri wewe, kubera abo bose bamugaye, abo bose atabihimba bafise, abo bose atamaboko bafise canke atamaguru bafise, ico bakoze bagize confiance muri bo, baravuga ati jewe ntegeza gushika aha, nawe none ushaka gushika hehe? Indoto yiwawe ishika hehe? Guys, twige yuko uyu munsi ugende umenye yuko atacitwazo na kimwe ufise mu buzima bwawe. Guys, nibaze ko ntabarambiye. N'ubu rero nyamba utaragira subscribe, ugire subscribe, ndakwinginze nturengane. Utagize subscribe, ugire na partage ku bagenzi bawe, kimbure nabonye na usanga nabonye nisije irabanyuze, irabubatse cyane. Ugire udupartage cyane bishoboka, n'abantu iyi video yoba yaryoheye mugire udutima twinshi muri commentaire. Guys, ndabakunda cyane, na à bientôt. Ciao ciao.